ubuzima bw'umusirikare bugenda kuri hange ingorane abona ni nyinshi ariko ababwitange yaba korora moso zaba yarujuje impange ariko kubwitegeko akabwirwa ngo witange asiga umuryango wiwe akarwanira amahoro abara bagenzi biwe bagatwagwa n'umuriro kubw'igihugu ciwe akemera kurara itiro. Kaze bakunzi bacu ba K90 TV atubaganira byinshi kwijanye n'iby'ubuzima bw'abaririmbyi abakinyi ndetse n'abandi bagenda bakora bitandukanye byani wacu mu Burundi twashikiriza amakuru agezweho niba ariko birakorwa hirya no hino hani wacu mu Burundi na cyane nuko reka kuno munsi nkanko mubibona turafise abashitsi biteka gose ni batatu nitwa Wawa ari kumwe na abana babiri baza kutuganira byinshi cyane twosaba nabwo n'imisoro ibiri neza cyane onako biteguye cyane kwinjira muri game ndakuramukije cyane Wawa. Nanje ndabaramukije cyane ndaramukije n'abari ko baraturaba bose badukurikirana respect for that. Yeah. Bishasha birahari biteguri nkono bikorera ntiyoshobora kubitwara ku mutwe mpamvu bikwiye kwakirwa na benshi isi yose. Yeah. So tuhere ku ndirimbo yawe nshasha na kwindiva bo indirimbo nshasha mperuka gusohora yitwa Umuti nibaje kuri channel yanje ya Instagram bo YouTube cyane bagire subscribe bagire sabone biyaboneshe hama barabiyo ndirimbo nshasha iri kuri Vich Wawa nyene yitwa Umuti ava yuko nsohora Umuti yari iri nyuma yitwa originale. Izo zose ni uzugiye kuri channel yanje ndazi kuri channel yanje hari kwibikorwa byinshi so indirimbo zinshasha ni yari original ubu naho hari Umuti ni baraba Umuti rero dukorera Umuti twumve kwanza. Yes amajamba sose rugutwi nk'amata y'umutima sikwibere rya mutsamano nakarere ka Mutama urikuratuma nkwizera nguha umutima girl urikuratuma nikupende daima utazonsiga ukagenda mi I love you nakupenda utazonsiga ukagenda nakupenda utijena udukora umuti girl dukora umuti utijena udukora umuti dukora umuti kumucamo wa Rwaruzi ndagukunda teyamo ndahasanze inyana umwana wiyabitamo imiterere yiwindemo irenze igipimo afise ubwiza ni mwiza bituza mademo mtoto wa mjini sikimbiki sadeni ni feli kwa nini na kwa nini ni siwini je I go give you my heart katoto I go give you my pen bila msoto this is Wawa kama kao aka dawa aka maba. Yes. Madawa so indimbo ikira irahiti ya performinga bien nukuri ndashimira Imana uko biriko biragenda gusa sindanezerwa nkuko ndabishaka bishaka abagira subscribe mu Burundi menga ntimuzi subscribe cyari cyo we je ndavye ntuze abantu benshi tubayeho kwisi cyanke mu Burundi noneho sinovuga mu Burundi gusa benshi twese nta muntu ngira adafite telefone Android udafite Android sinzi ko yoba ari kwisi yahe muri kino gihe none kubera iki mutaduza tutaduza ama viewers tugire tube nka ba Rick Ross bande ba Lil Wayne ntabagene habuziki ko natwe dukaze dushoboye nibagira aba subscribe ku ma channel yacu hama ibintu bigende bibandanye bigenda neza no kuti inyuma y'Umuti hari indirimbo uteguriye gusohora vuba. Mfise indirimbo nyinshi cyane ntagiye nakure mu no habantu nk'indwi nka zitatu mundu zitatu nzoba nshize ku ahabona ikindi gikorwa gishasha ego kandi rero igikorwa mvuze igikorwa gishasha je ndi wa mutwe ukora apana bimwe by'ubwana ndi umuntu kwanza niyemera mu kwandika kubera ndandika nkanavyigisha n'abandi ukuvuga ikintu ngiye gukora nk'indirimbo niyo itaba hit n'umuziki no cyandawoheba kubera igikorwa cyo nakemera gose cyane gose uhere ku buri kote ya video kubera ubu narasezeranije abafanzi banje ko ntazigera nsubira kurekura ama audio gusa ubu guhera kuri video no kuri audio ndiko ndakora ibintu by'amatekano kuri ibintu byantwaye uburyo kwitanga gukomeye niyo mpamvu nizeye bigiye guza bishasha.
So uragira uti indirimbo urayemera sana, urabona ko abo watanguye kuyumvisha nako barayumva ubu bariko barayakira neza ko naje numvisumenga ntakibaye. Yego team option codes hari abantu nyene ndafise team y'abantu ba hafi benshi ubu bariko barayumva nk'abantu bampanura haba mu baririmbye bakomeye nize babagenzi ndabumva kubera java yuko nsohora ikintu ivuko ndagicisha ku bantu ba hafi nyene aba defenseur bakumviriza bakavuga ati wawa rekura rero muzigo hageze nukuri bose baratera isaruti. Yego barumva kwikokwa ko ari cyabye ari cyamateka. Yego kweri kabisa. So collabo inyuma ya Queen Diva ni twitegende. Collabo nukuri mfise ama collabo menshi nakoze mu bihangange byinshi byo mu Burundi. Gusa umva kenshi je ikintu nansi ni kujya kuntu witapo kavuga ibintu bitazoba. Rero kenshi je nanka kuvuga ibintu bitaraba barindire bagiye kubona ama surprise akomeye cyane nukuri bazoneza bavuga ati yavuga ukuri yego apana ko gusezeranya ngo nakoranye nande bagaca barindira bakabura bagiye kubona ama surprise kabisa ama surprise. Ikindi kandi novuga nka surprise novuga ngiye kure kuri style ntarigera nkora kuba umuziki witwa umuziki kandi no mu Burundi iyo style ntiyari bwakogwa. Ego Yego kweti. Ndumva dushize mu tubaza kabisa. Dusize mu tubaza kabisa ndumva ari ibintu bigiye gukomera gose. Wawa. No indirimbo urasohora ryari twitega album ryari indirimbo kuzineganiza muri album navyo gute? Je ukuntu bunafashe ego ndiko ndategura album ariko mwino misi ngo mbanze nze ndari kuri imwe nina kwiza album cyentegura rero concert yo kuzilansinga zose kubera navuze ko ubwa nyuma na nyuma ku kanyuma kubera album gomba ikwire ndavye ibikorwa maze gukora album gomba ikwire hariho album zo muri kahise kubera je natanga umuziki muri 2004 nk'iki petit chatari so ama album yararenganye n'ama album ararengana ubu rero ndiko ntegura indi album mashasha ku kanyuma rero nzoca nkubita no mustari wo hanze y'igihugu nshimye kumuvuga ariko ariho akome mu bihangange byizo yo mu muziki tumaze gukora ico gikorwa niho nzoca nugarira ko album cyenteguriye concert niyo mpamvu nsaba ko abantu bogira ama subscribe kwa ama TV yacu adufasha ku ma channel yacu kugira babandaye baraba ibyiza by'abana b'igihugu. Anduve ibintu bimeze bien ariko kandi ndumva twara umwanya abumbona batamwe kumira amata uko mwazananye no munsi ko muri kumwe. Nukuri bo ni ikintu je kuri jewe nshimira Imana niyindi ntambwe mu ntambwe nshimira Imana aba rero mubona nibindi bihangange novuga ko bari kubaraza abana bafise impano zikomeye je natangaye numva mu ahantu mbaye ahantu cyo bavuga ati hari abantu babafana bagufana cyane bavuga ati ni byabindi tumenyereye abafana ati poa ibirambire gusa rero ngiye kuraba nsanga bafise ubufana burenze bukomeye imiziki yanje yose bayizi mu mutwe kandi rero inyuma y'icyo bafise nabo imitwe yo gukora yindi mitwe ikomeye kwiyandikira umuziki aba bana ubona nabo nyene baraza kubyivugira impano irenze cyane bariyandikira umuziki baragira rap iteye ubwo mwenyere mu bandaye mukurikira mpaka ikiganiro gihere muraza kumbwira ibindi ko ndababwira nuko bakwadukira takene feedback zanyu duhereye mu bubamfu bwa Wawa hano ni Ali Ali urandika urarapa cyangwa ukora byose? Nje ndakora byose. Nakora byose. Tugire kamwe twumve we present twumve. Ni present. Utwemeze. Umubyeyi nasanze ari karahara nibacura nikirinda nzara kirumara kiruhura nanguye ndagushimira uwa mbyaye ukande kuko ibyo wanyigishije ubundi ko ndavyibonera ubundi ko ndabona yasi chance mu bansi kuko imboni kibihe cyuri ciza naco kiri hasi maho wanyita umwana busigaye nitwicana cyo gituma havuye Imana kurikiranye nawe umwana. Man safi sana kweli ni wavyanditse njewe nyene vraiment indirimbo uzoita gute kuko wabangaza azofasha isohoke kabisa indirimbo nzoyita mama kubera iko yasemwe mama uko umuvyeyi nabino ndibaza ko mu buzima bw'umuntu hatabayeyo support y'umuvyeyi cyangwa ukoze ikintu utavugiye umuvyeyi wawe kenshi nibikunda kurengana ko wari ushaka
mbwa byiza gusa indirimbo nayikoze niyumvira ati ubu ku muntu umuvyeyi we yoba yarapfuye akaba ariko aricuza rero ku ugasanga nyene abayo nabi bamufata nabi abiyemeje bose kuzomufasha ugasanga nyene bamutaye. So none kwandika umuziki byakujyemo gute kuko urumva urakurikiranya urashamwe indomo zihereza zikaba zimwe imajambo agomba gusa ndibaza barabikwigishije wari wabikwigishije wapi gusa nje ndi umuntu kandi fana cyane umuziki w'abarapu kenshi numvise gusa umuziki w'abarapu nkumva ko ari mwiza kandi nkaguma numva style yose bajyamo bahereza n'indome zisa gutya nyene umunsi umwe ndicara hasi ndiyumvira ati none njewe mbuziki kugira nanje nicare hasi basi nipime ndabe ko nokora nyene ikintu nyene cyoshimisha n'undi muntu kuko ukora ikintu ukabona ko wagitowe mbwe uwundi muntu akaca yumva ko ari amafuti ego narakoze ikintu ndubaza no brother nga yaravyumvise atavuga ati ego ko urashoboye ni Rajab. My name is Rajab. Yeah. Nawe inyuma y'ichansi n'ibindi niko yaririmbye ajyali yashyize mu ichansi bakona je ndiko ndaza abansi urumva iyo ndirimbo jewe cyo novuga ko niko turakorana n'ivyo ariko nkukuntu yayiteguye ari wenyene n'abafindi wawe yego Jako ndove tukubeshe. Haukweli uko wazi, haujifichagi, usimpe kichwa panzi mzinga konyagi, waremba pezanzi na maji kwenye jaki, wapunguze seki sana pestimu akina hagi, mungundo mpaji, kanipa kipajo na ngoja nikae kimya, fona kuta sinyamanzi, ni warembo na kazi, henesi na zanzi, watu wazima kuna dogo kumtuma mandazi, nalala na mchuchu, na mkana supu, nimeamka tajiri, nalala kapuku, nimezima na nguo, nimeamka mtupu, kitandani watoto nalia kama kasuku. Petit nonge mu Giswahili kumenga sintoka numvise gasuko supu watoto so ndumva nivya bien none hari indirimbo mumaze gukorera mumaze gutegurira hamwe nyinshi cyane umenifanya mpaka leo niko single penzi lako nitakwenda kucheza bingo jema mbaya nihusie na mchongo silete maringo please punguza maringo. Demo ana sura mbaya na shepu kama kiboko, akikutikisia utasema mcheza baikoko. Ananuka kinywa mambo yake kimya kimya, anapopita mitaani machezi macho vima. Nilimvumilia magoti nikimpigia, swala zote kimsalia, kwa Mungu amwekee nia, yote hakusikia, mimi akanitupilia, yani leo na mchana ingawa ananisikia. Abantu bompa gute nukuri abana je barantangaje cyane. Hariho nayandi ma surprise bo ari muri studio umva nizere ko batoshobora kugira nga kubera ibishashye fo kubisurprise abantu ntibabiruhe bitarasohoka so bafise ibindi bintu byinshi ejo hose twiriwe muri studio dukora barakoze indirimbo y'amateka je navuga ati kweli abasino basiga inyuma nyamba ni mfise umutima wo gufasha kubera je mu byo namye nifuza kenshi namye ndu wa muntu aririmba urukundo rero sinoririmba ibyo ntabayemo kuko fasha abandi bantu mbona ko bafise impano nanje nshoboye gufasha naje ndacakeneye gufashwa ariko kubera impano z'aba bana harageze hano ndananirwa nanje kwihangana ndavuga ati no ifoko nanje gira ico aho ngeza kubafasha ndeka mbafasha ico nshoboye kugira nabandi bafatireho barabe ko nabo nyene bafise impano bafashe kugira tubandanye dufashe duteza imbere umuziki wacu. Ali ndakwaze ufise toga tuti project cyangwa ufise ivyumvira icifuzo cyo kumuririmbyi yego ndagifise nyene kandi nifuza yuko nzoba nyene umuntu nyene akomenga mu Burundi. Umuziki ni kintu kiri mu maraso yanje yani kukivamo sindabizi vyema ninga ni kintu kidashoboka so kuraje sana. Merci beaucoup. Wawe indirimbo izosohoka ryari abana bana ndibaza n'igikorwa kuri twebwe tuyiha ikiringo cy'ukwezi kandi kubera ndashobora gupostinga ico kici wanje nabo nyene bagapostinga iki wawo kuri kubera bafo kubakorera cyano yabo nyene bagateza imbere ivyi wabo nuko ngira byinshi twabivuganye ko wawa ego muri bishasha rufise duha turashimira rero mwebwe mwese mwakurikirana K9 TV mu guhera heza ariko wawa
afise cyatubwira icyo nababwira gikuru kwanza durangize umuntu arashima we wafashe umwanya ukaraba ugafata umwanya ukaruka uturimwo ibi nivyo nyambu ushaka guteza umuririmbyi imbere ibi nivyo ibintu biri mu bintu vya mbere bishobora gutuma umuririmbyi agera ahashitse ni muje kwa ama TV yacu nyene adufasha mugira ama subscribes kugira nejo hakoze ndazi impano ziratandukanye nejo hazobuza abandi uko wagize subscribe no kuvuga ikintu bashize ku ikintu hawonyere ukibona kandi rero baje no ku macano yacu bagira ama subscribe kugira biraduteza imbere utakurikirana ikuntu ibintu biriko biragenda ngurabe ibikorwa byanje bishasha narakoze indirimbo umusirikare ndabagirira ahubwo ndaheza ndabagirira naga freestyle ku musirikare kugira ubuzima bw'umusirikare bugenda kuri hange ingorana bona ni nyinshi ariko ababwitange yaba korora moso zaba yarujuje impange ariko kubwitegeko akabwirwa ngo witange asiga umuryango wiwe akarwanira amahoro abara bagenzi biwe bagatwagwa n'umuriro kubw'igihugu ciwe akemera kuraritiro naho ibikorwa byiwe bitamuhesha agaciro pore musirikare wamye witangira abandi uriho kubw'ineza bikazoshimirwa abandi naho biruka intumbero ntuzoca ufata yindi nguhindura umutima hamuhemukira abandi uyu munsi bwaye utazi umuryango kumereye ukumbuye umugore wawe ukumbuye n'abana bawe imana riranyira niyumve niyo we watwawe atari kubw'Imana ntuzobukibona bawe ivyo ni ibikorwa mu bikorwa bikomeye ndiko ndakora ivyo rero ni byakera barindira ibishasha no kurinda bashimiye cyane merci sana twe kumwe na Wawa Vich Wawa na Ali na Rajab na abana bakiri bato kumwe n'uri ko arabafasha cyane kugira ngo bashobore guteza imbere impano yabo y'umuziki ni K9 TV mwanda mukukirana ibiganiro bihaca amugira subscribe na likes kuri izi video twashikiriza ndetse usige na feedback commentaire usige twutayivyo twoshobora kongera ko ibyo ashobora kugabanya merci sana.